twe turakunda kuba abambere itiro nyinshi mbere itiro nyinshi gose uca usanga twaye abambere hari abandi baca batwitirira baca bigurukira hanze ukazona amafoto yacu baraje bagafotora baca bigira baca bitira ati nigishoro ijabutse kumbe kwigumiye ngaha kumbe abandi bigiriye ivyo birakunda kuba keshi gose mbere agateka k'umunyamwuga mvabwenge kazoboneka igihe cose bose bazumva ko kuja hamwe kugira urunani rutuvugira twese ariyo nyishu y'ibibazo vyose dufise. Tubahaye mwaramutse namwiriwe bakunze ibiganiro vya Manake Burundi TV tongera tubahamagarira gukurikirana ibiganiro nkuko twama tubibashikiriza buri gihe ni mu rugendo aho umwubahwa DG Engineer Beniyukuri asanzwe uhagarariye ikigo Manake Burundi ico kigo naco kiba kivugira abanyamwuga mvabwenge mu ntumbero yuko umunyamwuga mvabwenge atungwa n'impano yiwe. Manake murabizi neza yuko irafise n'igisata kijanye n'ivy'ingenzi ico bita tourisme. Ubu yavuze ati sinomanuka Bujumbura cyangwa nsubira Bujumbura ntashitse ku kigabiro c'umwami aho ingoma zahereye aho umutima w'ingoma uri aho naho akaba ari mu Gishora mu ntara ya Gitega. Twashitse ku kigabiro c'umwami aho twasanze abashoboye kutwakira baratuyagira uko ivy'umwami vyari vyifashe uko vyashobora kugenda ni gute umwami yarabayeho ivyo byose babituyagiye. Mwubahwa reka tubahe ikaze kugira ngo mushobore kutubwira ni gute mwasanze vyifashe mu Gishora ariko imbere ko tuyaga n'umwubahwa reka tumanze duhe ikaze washoboye kutwakira kugira ngo ashobore kutwidondora twibwire inyuma yo kutubwira cyo duhe ikaze umwubaha nawe atubwire uko yasanze vyifashe nico muri Manake bariko barategekanya kubw'ikigabiro c'umwami. Je twanduwe Imana Gabino aba hano mu kigabiro cyo habugitse ingoma niho twakureye niho twazitanguye n'ingoma gusa twakuze twumva ko ahungiye umwami mwezi Gisabo ushikana ubu nico tuma twakiringeze twazisigura yuko n'abanyeshuri baraza twasigura yuko ahungiye umwami mwezi Gisabo. Twabonye muri iki kigabiro hagizwe n'ibigiye bitandukanye aho abakiri bato bacaruka badashobora kumenya mbega umwami vyagenda gute yoba ibijanye naho yararambe hajye bacahita ni kukigwa agashobora kumenya ati mbega ikigwa kiracabaho akifuza kumenya ikigwa mbega nk'ababifuza kuza kubiraba baba bafite uburenganzira bwo kwashika n'ubuhe burenganzira baba bafite kugira ngo bashobore kumenya ivyo byose bijanye n'akahise k'umwami. Akahise k'umwami barashika bakabaza ati ninde twakira tukabakira bavuga ati bakeneye visite twavuga ati yego bakeneye ingoma bakeneye byose tukabakira byose babikeneye turabatembereza haba guhera kuri systeme na muri migwa haba kuza mu ntangaro gushika mwirebe gushika aho umwami yavyaga gushika aho mu mateka gushika aho umwami yibaka bose bakakwereka gushika naho yatwaza gutsa ku mupfumo gushika naho yogera byose bikaba ziteka bayirose n'abanyeshuri ko babigenza. Biravugwa yuko aha niho ingoma zahereye nkuko twabonye hari ubwoko bw'ingoma bugiye butandukanye uretse ko je ntazi kubitandukanya ko sindi n'umutimbo ntitunavyemerewe abadamu n'abigeme mbega ko turi mu gihugu rimwe na rimwe abatimbo baravuga yuko hari uko batubahirizwa cangwa ugasanga iki gisata kijanye n'ivy'ingenzi hari uko mudahabwa agaciro mbega ha mu Gishora ko bariko kuri ibijanye n'ivy'ingoma abatimbo mwe mu bivuga ko iki nko ku mutima w'ingoma hano mu Gishora kuntu batugira basi twe turakunda kuba abambere itiro nyinshi mbere itiro nyinshi gose uca usanga twaye abambere hari abandi baca batwitirira baca bigurukira hanze ukazona amafoto yacu baraje bagafotora baca bigira baca bitira ati nigishoro ijabutse kumbe kwigumiye ngaha kumbe abandi bigiriye ivyo birakunda kuba keshi gose mbere. Ego muravuze ati ivyo birakunda kuba kenshi ariko murafise ubushikiranganji bubaserukira mbega nakahe kamo nirihe jambo mwumva mwosaba ku bushikiranganji bubaserukira narijya ko musanzwe misako kababaro kandi ari mwebwe mutima w'ingoma z'igihugu cy'u Burundi. Muravyo mise naho biheruka twagarukiye muri pafe n'amapasiporo turayaronka yose turaheza batwumva abandi bigiriye
ico twosaba bwo ubushikanje bwo bivuze ko bakabihindura bijya nimbara bimeze gute bakabihindura ati bakubwira ati uzoze bikaja mu ngiro bareka kuduhenda ati hamuguma wizeye ngo uzogenda kombe ntuzogenda. Mbega hari urugendo nyene urwo rugendo mweje kutubwira aho bari babasohoreye amapasiporo urugendo rwanyu rwari rwaheze biravugwa neza yuko rwari urugendo mbere rwari gwemejwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Mbega ho biriya bimaze kuba mwoba mwaramushikiriye mukamubwira ikibazo mwoba mwaragize? Yarabimenye president burya buriya cyashavura mbere gose ashavura ico yarabimenye gose. Ego turije ryanyu nakahe kamo kuri nyene icubahiro? Wewe washaka ko twogenda ahubwo hari abantu ngira ngo bica bigorana bakagira ivyabo umva twe tuvyakira uko nyene. Ego uti mu vyakira uko nyene birashoboka yuko murira ariko mukarira gose bikamera nkaho umenga ntibabumva. Manake Burundi irahari ije kugira ngo ishobore kuba inyishu y'abayamyuga mvabwenge inyishu no kubijanye n'igisata c'ingenzi. Mwubahwa musanzwe muhagarara ikigo Manake Burundi mwashitse mu gishora aho babaganiriye barabayagira kuri bimwe n'ibindi bijanye n'akababaro kari mu gisata kijanye n'ivy'ingoma n'ivy'ingenzi. Mbega kubwanyu nka Manake Burundi ko mwashoboye kuyaga nabo ni kimuzanye nk'ituze nk'ihumure ni kimuzanye nk'inyishu kuri abo batimbo cyangwa muri ico gisata kijanye n'ivy'ingenzi? Ikaze cyane mushobore kutuyagira vyiyaguye umwanya n'uwanyu kuri Manake Burundi TV. Ku ruhande rumwe n'umunezero kuba ngarutse mu gishora ariko ku rundi ruhande nyuma y'imyaka myinshi ntahashika novuga ko ari umubabaro n'agahinda ukurikije ivyo umukuru wa kino kigabiro yanyiganiye mugabo kandi urumva ko n'abamwungirije bahejeje kubivuga. Twebwe rero muri Manake Burundi tukagira tuti abatimbo n'abanyamyuga mvabwenge nk'abandi banyamyuga mu gihugu muri programa twashikirije abarundi n'amakungu mwarabibonye neza yuko agateka k'umunyamwuga mvabwenge kazoboneka igihe cose bose bazumva ko kuja hamwe kugira urunani rutuvugira twese ariyo nyishu y'ibibazo vyose dufise. Kandi ntituze turarenga umupaka tuvuga ngo abatimbo bo mu gishora ngo nibo barenganijwe bonyene. Fata ushire ko n'abandi bose bama baronka amahigwe yo kugenda haba mu mafestivale canke ndavuga mu vy'intambo z'akaranga harakajagari kenshi haba mu bindi bisata bindi vy'abartiste hari ingorane nyinshi mwarabonye ingene twagiye turashigikira bari abanyamyuga mvabwenge bo mu ntara zitandukanye bararenganijwe uyu munsi bakaba bariko bararenganurwa. Hariho abantu mw'iki gihugu womengo ntibari hejuru y'amategeko mugabo tugashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye yafashe iya mbere mu kugira ngo azarafasha mu kurenganura bene gihugu bato bato. Murabona abene gihugu bo mu gishora n'abantu bafise amateka maremare. Iki kigabiro co ngaha mu gishora nico kibitsa amateka yose y'u Burundi ndavuga ku ntwaro z'icami aho mwami mwezi gisabo batweretse akahise ingene yahungiye hano imiryango ya bamwe bari hano bakamubungabunga bakamuzigama. Iryo ryari iteka ryonyene ryo kumva ko abantu bo ngaha ari abagaciro atarabo gufata minenegwe. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri mwavyumvise yuko hahora haza abanyeshure mbere je tugasaba yuko naho hoba harabayeho kubarenganya rimwe mwogabanya agashavu mukemera ko muzokwakira n'abandi banyeshure tukazana n'abandi benshi kugira ngo mu baforome. Mugabo twe muri Manake tugira tuti kubera iki kigabiro kiri mu minwe ya leta tugiye gufatikanya n'inzego za leta kugira ngo inyigisho zitangwa hano ziba ari z'akanovera kandi bitunze bibabeshejeho. Ikindi kigira kabiri nohereza ko nikijanye n'amahiganwa ico twita amafestival amahayanisha ndangamico mwisi yose bama bariko barayategura ahubwo nkagira nti hariho nayo abarundi tutamenya. Rero twebwe twari turose amahigwe ico no kwita access yo kuza turaronka makuru yaho iyo misi mikuru igiye kubera umwaka imbere yuko izoba. Rero jewe nkaba nemeye yuko mu gishora hazoba hambere mu gihugu cose tuzohora dutanga mu ma platform badusavye izina ryo mu gishora n'amazina n'amafoto n'amanimero ya telefone kugira ngo ntihazohave hasubira kuza haragenda abatari bo abantu bavyikitse mu kiza ya mihimbirirwa gasore yavuga. Murakoze. Manake Burundi
Akuru ubumenyi bwinshi kubyaranga abarundi baho hambere mbere twese wacu mana turyaje kutwegeranya maze tubikore tubikunze tubirate no mu